ikindi abandi bakozi b'Imana nabo mbega abandi bapasitori muzobafasha iki? Ico ni ikibazo ciza. Abandi bapasitori uyu munsi iyo tugeze mu bintu byo gusenga no kubaha Imana, amategeko atugenga akunda gusanga atorwa n'abatabasenga Imana. Amategeko agenga ingene imisigo itunganijwe, ingene amashengero atunganijwe, ugasanga ariko atorwa n'abantu no gusenga bataja gusenga rimwe. Ejo ukatuka mu gitondo ukumva induru mu mashengero, ukumva induru mu misigiti, ukumva induru mu bantu basenga. Nabo byavuye ku mategeko yatowe n'abantu batatahura neza ingene ibijyanye no kwemera navyo byubahirizwa ingene bitungana. Rero ni habayeho abantu bahaguruka bakavuga ati nyamara naho mugize itegeko rimeze gutya bararenza akarimbi mu bijyanye no kwizera, bakebure hanyuma bitume bigenda neza kugira ngo abantu bakore igikorwa c'Imana ata kintu kibazana kumva umengo n'abantu baje gukora ibintu byo guturumbanya gusa, hakuba ibintu byubaka igihugu no gutuma igihugu gishobora kurora neza.